Ndabaramukije cane mwebwe mwese munteze amatwi aho mwoba muri hose, haba mu Burundi, mu Rwanda eka ndetse n'ahandi, mwebwe mwese mwumva ururimi rw'ikirundi. Ndabahaye ikaze mwese n'igishika cinshi kuri runo rubuga rwacu rushasha. Uru rubuga rwacu rugiye kuzahora rutanga impanuro, ivyese, icizere n'umuco wo kubaho neza, kugira ubuzima buhimbaye nubwo muri kino gihe hatabuze ingorane. Ni ivy'ukuri ko twese dushikirwa n'ingorane zitari zimwe: ubukene, indwara, gusaza, guhemukirwa mu nkundo, gutandukana nabo twubakanye, gucanamwo, eka ibintu vyinshi bishika mu buzima busanzwe. Ivyo vyose birashika, ariko nubwo bishika nticobuza ko tugira ubuzima buhimbaye nubwo twoba turi muri izo ngorane. Rero runo rubuga rwacu nibyo rugiye kuza ruritaho, rutanga udutips, rutanga impanuro n'inyigisho zitondewe neza kugira zidufashe mu bihe nk'ivyo. Ni vyiza ko twohimbarirwa ubuzima bwiza Imana yaduhaye. Rero urasanga hari ibintu vyinshi dukeneye kumenya kugira ngo ivyo bishoboke. Ndi Irasamu, ngiye kuzohora ndabibafashamwo kuri runo rubuga rwacu. Kora follow, ukore na partage kugira ngo tuzoze tuharonkera impanuro zigiye zitandukanye. Ivyo ndazi ko bizodufasha kwiyubaka no kubaka ubuzima bwacu, maze tukagira ubuzima bwiza kandi bufise intumbero. None mu buryo bw'idonido ni biki uzosanga kuri runo rubuga rwacu? Hano uzohasanga inyigisho z'ingene wokoresha neza amahera yawe, uburyo bwo gutsinda irungu n'agahinda na rya ivyo bisanzwe bishika. Uzohasanga kandi impanuro zo guronka amahoro mu rukundo, mu rugo, eka ndetse n'ahandi. Uzohasanga inama z'ingene wobana neza n'abandi n'ibindi vyinshi bizogufasha kwiyubaka imbere n'inyuma. Rero urahawe ikaze nimba wumva ukeneye guhindura ubuzima, gusubira kunezerwa no kumenya ingene wo kwiyitaho. Uru rubuga ni urwawe kandi ruje ruhageze. Iyandikisha, ukore follow canke sabone nimba uri kuri YouTube, kuri follow nimba uri kuri Facebook, kandi utangure urugendo rwiza rwo guhindura ubuzima bwawe. Uru rubuga kuri Facebook, kuri YouTube, kuri Instagram, kuri TikTok rwitwa Irasamu. Ndabahaye ikaze, nishimiye kuzobana namwe igihe cose tuzoba tugifise umwuka w'abazima. Ndizigiye ntakeka ko uru rubuga ruzobafasha cane, natwe rudufashe kandi rutume tugira ubuzima bwiza buhimbaye, buryoshe kandi bufise intumbero naho ingorane zitabuze. Urwo rukurikirane rw'ivyo biganiro ruzoba rwitwa ngo urashobora kugira ubuzima bwiza buhimbaye kandi bumara akanyota naho woba ufise ingorane. Ruzotangura gushirwa ku rubuga kuwa mbere ukurikira iyi ndwi turimo. Murakoze cane, naho ubutaha.